ndumiwe ngo ruwaruguru nyene hariya ku kazi kariya yereka bashapuka babadada bo mu gisagara bisaba kumukorako hoya nyene kimya kugumukorako naho udafise nene bezwe yiwiwe canke vision yiwiwe urumva ni hatari cyo kituma cagucika cyabona umusani hariya kigiye ntibikunda ubusani n'umuntu yiruka n'ubuzima biri differa sivyo usange yiruse kuri Nickon kibaza ngafise amafaranga menshi akagusiga nawe mengo uraje bakumbe ifaranga ni uryuzura abeze twe abantu twivira za birimani za hariya za bubanza usanga dufise amafaranga mugani dushaka kuyagaragaza ibigazi muguma mwaciye yego gusa ikintu ngira ndakubwire Sami ikintu yokora nuko yovuga ati reka ahubwo inda ndayikure kuri Nickon sivyo akayizana iwawe hama kubera ari umukwibaruka tukiga ikibazo ukuntu byogenda umwana sivyo uko umwana hamwe yovukira muri zino nduru ni hamwe umwana ucu usanga ari karakura akurana n'umujinya nishavu shaka ndi wewe mengo wowe umuvyeyi je ndiko noviriza aho nyira amajambo yiwawe wowe umuvyeyi tugende bukebuke sasa rero Nickon nimba atemera nawe kinda atari gwiye ni gute none ariko arashaka kumufasha mbo Nickon je naragerageje kuraba ikibazo ciwiwe ndabona menga nawe nyina ari muyabira hari urutipe rwaho gitwa Celeste Nickon barakunda abademu yagiye ngo bakinanye mashanje urumva kaya gahungu umve kaya gatibe hari umudemu ngo bakinanye mashanje uwo mudemu baramukweye kaca kamujako kujikaja ku mudemu bakweye umutipe rero Nickon aragisibije urumva gusa rero uwo mukobwa wawe nawe uwo mudemu wawe ateye je sinumva igituma ariko araguhunga wewe ufise amafaranga wabivutse ahita bariye nyimba cyangwa uri muri babandi udasorora umudemu araguciye umubaze Sami igihe twagendanye cyose ico yifuza cyose je nakimwe baramu byose gute nayo yari kwemera basi ko tugiyamana Sali bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good meze okay meze neza cyane je nta Jesus Carmelo ninga anye imbere ya kamera za INYISHU media nyuma ya kamera hari inde hari kuze John niwe mu cameraman diske tugendana muri kino gihe nkuko mumbana ngaha anye ndi kumwe mu bro aberewe sana bro napendeza kabisa merci so rero ngaha anye turi kuri ya nkuru nyene ya Nickon kuva ahasohoreye mashanje ibintu byarabaye ndanse Guhera kuri ku mukobwa bakundanye yitwa Fufu ubu rero byarajemwo rero ni n'undi muntu yitwa Samiya avuga ngo afise inda ya Nickon bro Samiya uremera ko afise inda ya Nickon shacho kintu naco nemera so urumva nganye kuri ruhande ngo ntavyo yemera gusa umukobwa aremeza yuko inda ari ya Nickon oya umukobwa arashaka kuvyemeza ko inda ari ya Nickon mugabo usanga atari ya Nickon indari wanje so baguze INYISHU media rero ndibaza murumva amajambo ariko aravugirwa hano so bro uko fresh uri good ajemeze fresh kabisa ndi good ama ku mazina yawe basanzwe yakwita gute amazina yanje abanitswe n'abavyeyi nitwa Irakoze Fisto izina ry'igistare nitwa Faidor canke Fifido ego none Fifi kubera ko utari kuremera ko Sami yayo bafise inda ya Nickon gituma ntavyemera nuko inzi ko inda ari iwanje inda ni iwawe ego si vraiment ndavyemera certain vraiment ndemera ko inda ari iwanje none gute umukobwa wewe wotera inda hama bakaca baza wengera hari ibintu bitagenda neza nkibe bitagenda neza none gute umudemu ashobora gutegwa inda na wewe akaca aza kuyagiriza uwundi cibyo bintu najewe ndabyumva ariko ico nzi ico inda Sami afise ninda yiwanje inda yiwawe nakaye gakengere wumva yoba yarashizemo ngaho kugira ngo aze gushirinda ku wundi nawe uhari je ko natangiye kubyumva nuko natangiye kubyumva kuri Sami yababishira kuri rezo sociaux numva Sami agenda avuga kwinda atari wanje kandi nibuka igihe kimwe je tubonana na Sami umunsi tubonana nari yumvisemo ko jinda nagize nte wemuteye nawe nyene haciye igihe acarambaza ati burya rero wanteye inda imbere yuko aza kubibarira Nickon yamanje kukubarira wewe
amaje kuyicisha ko arambwira ati ko fisinda yuwanje urumva camugata nta kibazo ukubera kuva na kera namye shaka ko nogira no mutera inda none hari umuhungu yifuza gutera uje gusha aho ngo mu gisagara ramwe mwara we wamye wifuza gutera inda Sami gituma nabyifuza niye mpamvu wifuza gutera inda Sami mpamvu urumva no kwesa aramukunda cyane gose kandi yari umwana mwiza yenda ati umwana vraiment ntiyoncika kandi ntibyoherera ngaha bica rero biba ngombwa ko nogira no yimutera mwari muri mu rukundo twari turi mu rukundo ivyo byo wundi umutipe Nickon je sinzi iyo byaje bizanana nta nuwuzi uwo Nickon vraiment nta nuwenzi gusa nakunda kumwumva iyo turi kumwe ko ari umutipe bigeze gukundana bakira abana je sinzi rero ukuntu ari je nawe gutera inda Nickon ico kintu nico rero nibajije yego je rero anye igituba rero je naje ngaha anye ni kubera ibintu byanyu vraiment turavye ukuntu biriko biragenda niwe mwari mumaranye igihe kingana gute muri ko mukundana n'ujya mukobwa cyari gihe kirekire cyari gihe kinini yakabisa yego je ndumva rero ibintu bya igihe kirekire mukundana hama harageraho mushobora gutera inda mwarabikora nubizi no dukundanye none n'umuntu kubera Sami je namufata nk'umuntu nka madami wanje ico washaka cyose mwarakora yarakinkora nawe ico yashaka nanje nakimukorera nane gute none yaciye aza guhindura inda yishira kuri Nickon rega naho nyene dushaka kugera so sinzi ko bayamukurikiye kubera abo barakundanye bakira abana canke sinzi ico bari karayimwegeka ariko siwe bakundanye bakira abana wo bakundanye bakira abana turamuzi ni Fofo niwe bakundanye kuva bakira abana ndetse na Nickon yaramusoreye akaririmbo kitwa Mashanje mburiza bro ikuntu inkuru zabo za Sami na ntuze na Nickon jewe nazimenye numvise Sami agenda kwagiriza Nickon kumwegeka kwinda karirimbo sivyo ariko Nickon yaraguze ibikoresho byose aragurira umwana aramugurira impunzu aramugurira utuntu twese dukeneye umuvyeyi ni aja kwibaruka azoshike umwana ameze neza ubeza ndagutera inkuru je Sami yatukivugana neza ko afise inda yiwanje uko je urumva ntabwo ari kumbwira ko afise inda tari yiwanje akimaze kubimbwira twamaje tugenda kwa muganga tugiye kwa muganga baramupima Sami turabona ko afise inda je nawe turaba babiri je na Sami turaba babiri hama turavugana ati bigende gute acirambwira ati reka rero ko fisi inda yiwawe ikintu gisigaye kumfasha kugufasha ico kintu kimwemerera kubera nandi ndamukunda cyane gose Sami cha turagenda no mwisoko turagura impuzu z'umwana kugira ni yabyara umwana nyene tuze tubyarira umwana hehe ibintu bihari ibintu atabihari mutaja guterereza yego byo byose twarabikoze nta na kimwe kira kintu cyose gikenewe ku mwana kivuka cyose twarakiguze je sindavyumva ukuntu baragiye kugura Nickon amugurira impuzu agurira impuzu z'umwana kandi azi yuko inda atari iwe Nickon ari ndari wawe ndani wanje kabisa genda yemera none inyuma yo kuba bimeze uko we yaragiye kwagiriza inda undi muntu we wari yagerageje basura murondera mukiyage ko mubaza impamvu ariko ariruka inyuma ya Nickon je kubera yarazi ko nkorera ruguru sibyo ko je haraciye nk'amezi 3 ntaboneka urenza canke we inda wari warayihakanye ubuje kuyemera ngaho imbere ko imbere ngaha anye inda wari wayihakanye uriruka urahunga ruguru bandanye no kwihakana gutinda kandi ari iwanje noja kugura guti ibikoresho by'umwana kandi inda ari iwanje sibyo umva byo kuna ruguru nawe warugiye mu biki ruguru imbangiye kurondera ubuzima urondera ubuzima umuta mu gisagara uragiye hama wari umva umudemo wawe aho yari kwishira no kuri so wawe akavuga muzerega ni wanteye Oya mushiraho gute kandi twaragiye kwa muganga erega rege bigucanganira warankubonye hayo uburi mu bibazo uri mu yabira ukaraba ubutaki ibyago kacuvuga ati abembe ndabishira kuri urya muga mu nyuma niyaboneka jewe nkigenda gukora ruguru urashumva nagiye ndamubwira ati jewe rero ndarose akaraka ruguru rero kufisinda ibisiga tuzovuganira he kuri telefone bwo guca mbona ku marezo sosiyo bizguma bizunguruka ngo Sami yangu indasi wanje ngo ayiteye Nickon ni ngo yayimuteye Sami ndamubaza aranka kunyishura nguma ndamubaza ahubwo acatera aranamburoka urabibona none
we aje numva rero atakibazo nimba yarakubrotse rega umwana amenywa na nyina oya reka mutama jana arahombye bazi gituma narahombye jewe bazi gituma warahombye none ndiko ndakubarira umwana amenywa na nyina ushobora kuba waragiye hejuru ukadodagura hajya hejuru ugaca usanga wacishije pembe mugani kone kubera ubushapu uzurareka n'abasani nawe usanga yaragiye arakubita ari anye reka okay we niko naremeza ko indari wiwe kimbwire we ntavyo yemera ni vya bindi nyene ndiko nakubarira wewe urirukira injyanda ngo ni iwawe niko ni nawe ariko arayanka avuga ati tiko nasanze ari umwobo wumva byo byagenze bireza ndakubwire gituma indari wanje urayibona ibyo byo Nickon ibyo biramuraba na Sami je iconzi ico kandi niko narazi kwinda atari gwiwe urumva ico cyo arasanzwe wanakiza no gute nawe nyene Nickon yoza kwakira inda atari wiwe kuza kugura ibikoresho by'umwana eske je nari nkenye jewe hoho yabiguze ibikoresho bavuganye na ntuze ku mpamvi Asami oya gusa Nickon nyene ivyo bintu ntabyo yemera Nickon ari kumanza kumubaza kugira yemera inda ega Nickon ntayo yemera ntayo yemera oya gute rero Sami yoguma yimushira kandi azi ko indari wanje rero hano ni hari kibazo aje nanje umwana wanje ntashobora kurererwa kwa Nickon nzi ko yari je namuteye Bunu ushaka n'amaraso yawe kasanzara. Oya ntibikunda. Ntanigenda umukwe none Sami ushire mu nzu. Kumukwa byose byari muri byo twari twateguranye nawe. Agifise inda. Urumva kimwe akafise. Kandi urazi utangwe kagurisha gagashati kawe uradoraronka makema. Agasaka amahera ahani hatara. Hatu turafise amahera nyene sukurinda kugurisha bino. Hatu turafise amahera. Nane mufise amahera mudema kagucika kwe. Canke wewe uri muri babandi mukudara n'umudemu ntushapuke. Ukaguma nyene mengo ruwaruguru nyene hariya kukazi kariya yere bashapuka babadada bo mu gisagara bisa kugumukorako hoya nyene kimya kugumukorako naho udafise nene bezwe yiwiwe canke vision yiwiwe urumva ni hatari cyo kituma cagucika cyabona umusani hariya kigiye ntibikunda ubusani n'umuntu yiruka n'ubuzima biri differa sivyo usange yiruse kuri Nickon kibaza ngafise amafaranga menshi akagusiga nawe mengo uraje waje bakumbe ifaranga ni uryuzura abeze twe abantu twivira za birimani za hariya za bubanza usanga dufise amafaranga mugani dushaka kuyagaragaza ibigazi muguma mwaciye yego gusa ikintu ngira ndakubwire Sami ikintu yokora nuko yovuga ati reka ahubwo inda ndayikure kuri Nickon sibyo akayizana iwawe hama kubera ari umukwibaruka tukiga ikibazo ukuntu byogenda umwana sivyo uko umwana hamwe yovukira muri zino nduru ni hamwe umwana ucu usanga ari karakura akurana n'umujinya nishavu shaka wewe mengo wowe umuvyeyi je ndiko noviriza aho nyira amajambo yiwawe wowe umuvyeyi tugende bukebuke sasa rero Nickon nimba temera nawe kwinda atari gwiye ni gute none ariko arashaka kumufasha mbo Nickon Generagerageje kuraba ikibazo ciwiwe ndabona menga nawe nyina ari muyabira hari urutipe rwaho gitwa Celeste Nickon barakunda bademu yagiye ngo bakinanye mashanje urumva kaya gahungu umve kaya gatibe hari mudemu ngo bakinanye mashanje uwo mudemu baramukweye kaca kamujako kujikaja ku mudemu bakweye umutipe rero Nickon aragisibije urumva gusa rero uwo mukobwa wawe nawe uwo mudemu wawe ateye je sinumva igituma ariko araguhunga wewe ufise amafaranga wabivutse ahita bariye nyimba cyangwa uri muri babandi udasorora umudemu araguciye mubaze Sami igihe twagendanye cyose ico yifuza cyose je nakimwe waramu byose gute nayo yari kwemera basi ko tugihamana atakintu akimwe ntari mwaryamanye incuro zinga nibanga ry'uwanje nawe igitanda cyari ikiziba igitanda iryo nibanga ry'uwanje nawe so bakoze yagisha ubeza je ndo ibintu bikwera bya Nickon no mutipe gusa je no kubarira pore sana nane umva bizoherera kijyanda aguma yegeka kurujya abantu bishobora guherera ni kuvuga Nickon no afata decision
jewe no kuvuga umukobwa wiwe arazi ko ndamukunda gusa ikintu namusaba ahubwo ntambloke ahubwo yoza tukayaga naje nk'ikindi kintu no gutekerera nawe wewe ntuce ubona nyene ujya mukobwa yirukiye ku marezo sosio nawe uduhamagara ngaha ku marezo sosio ngo twatsa amakamera ngo tubarire ngo dutere izo nkuru ahubwo wewe ja mu muryango ujya mudemu ubicarike wabarire tije byagenze ukuntu twarakosheje abana bijya by'imisore n'inkumi ubushuye buradufata dusanga twagize gute twafyondanya ibihere cyambo ca wawundi oya ibyo byose twarabikoze gusa n'umuryango urabizi ko twagize nte ko nemanzi kuko niho twarinda ikagera kuvuka iyo nda mu muryango batarabi ati rero gushikiza isaha twizere yuko ari we uri umugabo wa Samiya ava inyuma ya Nickon kandi Samiya ndabona niwe ariko arashyamo ingufu cyane kuri Nickon hari akantu yabonye ko kantu baramubonye ko je nakonze gusa nuko yonza nirinda yiwanje akagusubiza inda yiwawe wa mutipe reka kunjya ugwara wa musaza musaza reka kugumunjya ugwara ushaka mpore simvuga sino kuza kuvuga je ndiko ndakubarira ati uzogende iwabo nujya mukobwa Samiya wegera abavyeyi biwiwe ubabari icifuzo ciwawe babari yuko vyashitse kandi areke kuzarararaza inda yiwawe areke kuguma yishira ku bandi bantu tutazi iyo bapfa no kuvuga ico twaragikoze ico twagikoze bwa mbere kuko sinakuja kugura ibikoresho by'umwana mu muryango bitashitse sibyo ahubwo sinzi kuntu nawe nyene Samiya ashobora kuntu kuja kwinjira kuri Nickon kandi azi yuko twaragiye ku muryango byaraciye mu muryango byose nkemera kuzofasha umwana binakunze ko nzonamutwara Samiya ati rero usaba iki gushikitsa isaha je kintu usaba kuri Samiya kuri Samiya kugira musubize hamwe canke ubona wo ukoresha uburyo ubuhe kugira umurekipere canke wo kugira musubize hamwe na Samiya ubona ho kogwiki canke Nickon we wo mubari akajamba ka cambere kaduhere kuri Nickon kuko Samiya uraza abakobwa ukuntu bameze umukobwa abonye ahantu bitagase niho bagiye iyo bihiye nukuvuga kuri Nickon ahubwo Nickon we ikintu ndamusaba nuko yogerageza kumukuramo icyumviro cyo kumwegeka ko iyo nda Samiya kareka kuzara yimwegeka ko sibyo akamwumvisha ko inda atari wiwe sibyo ahubwo Nickon nawe nyene nasanze nyene ahubwo ujya mubira umunsi je tuzohoranza mu mazi kibazo gutyo kwemera inda atari nawe ntiyayemeye oya ituma yarayemeye nuko yagiye kugura ibikoresho erega hari gihuboho urana umukobwa w'ubunye aje akakubarira ati we muzigo ni wako kugira uzowiture sha utabikoze nyene wowe numva uzokwemera inda nyinshi utabikoze oya uri hagara ko uko ubona wese ashake ababikara bikwagiriza reka rero uremanga kugira ingoroshe ingorane Nickon gusa rero ikintu cyo haba nuko yo mubwiza ukuri kwinda atari wiwe ahubwo byaba byokunze Nickon azomufata ukuboko amuzanye wanje amuzane urumva kandi je amuzane bibe mu bumwe amushikirize kuko Nickon ntagera usanga ibyo byose nimba yaba yarayemanze ariko arabikora kugira ntagire oya Nickon rega nta ana problem ari mu nyishu je nije afise ibibazo mutaha afise urundi rudemu rwa fofu cebyo nabyo narinzi rega hari ibintu rega utayiko ravuga kuri Nickon afise fofu hama na Samiya yacaza munyu kandi wo Nickon naje atawenze ntawuzi nico gituma rero batogendana na Samiya kuko asanzwe afise uwundi mukobwa kandi vuba baradutumira turya umuceri tuyore ndumva rero Samiya nawe afise ibibazo ahubwo we pambana Samiya umurekipere no gupambana napambanye gute napambanye none byaciye bipfira wana nta mu byapfiriye kuko bidapfa iyo gupaka rese na kumutera hari abantu nabonye bambara imipira yanditseko ngaho byapfiriye yarumva bacane hatari umva jewe narapambanye gushika ku rwego nshobora kumuronkerako Samiya urumva abo ikintu gihari Samiya nuko yoza je umwanya wari wose nzomwakira Samiya uri kuravyumva ahantu uri ufise ibogare ngaha anye gukunda muzanira umuzigo wiwe ahubwo mbona ke ahubwo ejo azonyaruka canke uzozumuzanye wenyene jewe urafise akanoti
urega ntitugikorera ubusa oya mu Burundi. inoti si kibazo ikibazo nuko no mubona Samia afise inda yiwanje ameze nkuko noba naramusize kuko haciye desomene ndi mu karuhuko sindanamubona nguma ndamurondera mujana gupimisha inda kwa muganga ivyo ndabiheruka kera urega n'ubu buguma bagenda baza baragenda abavyeyi bibungenze ndakwibira akabanga nubwo wewe wateye inda utararonka amahirwe yo kubana n'umugore avije ndakubaye twe tubibaye urafise umugore jewe oya uzombaze mu kiganiro ciwawe urumva twe tuguma tugenda kwa muganga hajya anye ku mezi 3 ku mezi angahe jana n'umudamu usanga bitesa agufata ukuboko mugenda ega shaje twabikoze igihe gito mugu busami ya mu kugenda kwa muganga agenda yinyegeje muri bajaji wenyene agira bijana na Nickon oya niyo mukura Nickon ari mu nyishu so baguze wa nyishu media no kuri ndabashimire cyane murumva ibintu by'umutipe gusa bro birababaje uti nguvu zawe uja hejuru hajyanye usunika hajyanye imijya y'imigongo ivunagurika mukukaza wumva umurima wari kurarima ikivinti caduze mugabo ntibagiharuye ku murima umwungere yari karahira hajyanye no yaciye aza gusoroma umurima wawe ya ntigeze habwa nawe soroma yawe soroma ndabizi yawe soroma neza ahubwo Samia ntihari kuzi wanje yaje kubandanya hariya ati rero umurima wawe watewe inzige mu gihe ca kera zaraje zironona imirima oya inzige ahubwo nimba zaraje zarasanga aho umurima weze hasigaye nk'imisi none wewe umurima wawe ntiwari weze inzige rero zaraje okay nimba zaraje ndazi ntaco zononye nimba zarononye ntizononye byinshi ati umurima uracaha n'inzobaga nzotera ibindi mbagarira so bagoze bagisha media ndagushimire sana bro agusa ndababaye ikintu nagira ngende ndagusabye nimba Samia aza kumviriza kino kiganiro cyo nosaba Samia nuko yoza akanzanira inda yiwanje tukitegura umwana wacu ko yovukira apana umwana wacu hako yovukira mu nduru umwana cakura nabi sivyo gusa Samia ikintu ndamusaba nuko yoza kandi akava inyuma ya Nickon nagaruke je ndi cyahari Fisto jewe nzomufasha nkuko navyiyemeje kandi nubu ndicamukunda ahubwo narekane na Nickon aze igisabisho cawe cumviswe bro merci sana birababaje umunsi tuzobana Nickon nzomubaza igituma aza kwemera nayo Nickon ni bogare muzani yamenya azokumenya banzojya amapomaje menshi so bakoze yishu media vraiment birababaje iyi nkuru y'umutipe irababaje ntako noza n'umugore wawe mu nzu mugabo bakaca bamugutera batife ngo nuko arabasani kuze ndabona wazimya kamera kuri ndumiwe